Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Ikaze nigwanyu mu makuru twabateguriye yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 itariki ihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi mu Burundi. Abarundi bagasaba leta kuraba ingene yo kubitinza ibipfunsi kugira habe impinduka mu buzima bw'abanyagihugu, kuko muri kino gihe ubuzima bwabaye nabi bivanye n'ingene ubuzima buzimvye. Leta y'u Burundi irasabwa kandi kurekura abaharanira agateka kazi na muntu bose bagipfunzwe. Murano makuru muraza kumva akamo kishira hamwe ESDDH. Murano makuru nyene turababwira abantu barenga 200 bishwe muri uku kwezi twaraye dusozereye. Ubwicanyi bwabereye mu ntara 11 kuri 18 zigize igihugu. Sayo gusa hari n'ayandi twabateguriye bukanya idonido sambikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko narimejeje kubica ku masonga. Kuri uyu wa mbere Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 Burundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Mu gisagara ca Bujumbura ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru vyabereye ku kibuga ca ETS Kamenge. Urunani mpuzamasendika rw'abakozi nago rwari rwitabiriye ivyo birori. Urwo runani rukaba rwabanje kwibutsa iyo ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru ryazananye. Tarsis Gahungu, umuhanuzi mukuru w'ihuriro ry'amasendika Koshibu, yibukije ko uwo munsi wazananye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe hagandagurwa abakozi bariko bagwanira agateka kabo kajanye n'amasaha babwirizwa gukora ku munsi tumutege yombi. Mu mwaka w'1886 mu gihe hari habaye ihagarikwa ry'akazi ryagizwe n'abakozi bo mu mahinguriro Marconi mu gisagara ca Chicago, basaba ko umwanya w'akazi utorenza amasaha 8 ku munsi. Mu gihe bariko bagiriye inama y'uko hanga gufatwa nk'akabaja, niyo gipolisi c'ico gihugu cabacucagiramwo amasasi n'amabombe, abakozi barapfa. Inyuma y'umwaka ibyo bararibaye, abantu bashika 8 bagize amahirwe ntibahitanwa n'ayo mabombe, barafashwe n'igipolisi, mbere muri bo baca baranyongwa. Aho hari igenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka w'1887. Abo bakozi bafashwe baciye batabwa mu mbuto, imanza ziraba imanza, ariko baja kubutsinda nyuma y'imyaka 6. Kubera ibyo byaguye 1889 harabaye ikoraniro mpuzamakungu ryahuje ibihugu byo ku isi bihurira mu gihugu cy'Ubufaransa kugira bahanahana ivyumviro byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi kugira afatwe ingingo zibereye kugira ntibize bisubire kuba ahantu na hamwe, kuko ibyo byarababaje ibihugu byose byo ku isi. Mu ngingo zafatwe muri iryo koraniro ni uko abakozi bose bapfiriye muri izo mvururu bazira ubusa, arizo ncungu z'i Chicago, injungu zazize guharanira agateka k'abakozi n'akazi, kandi yacashingwa umunsi w'itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu uko mwaka utashe ko ubaye umunsi wo kwibuka no kunamira izo ncungu z'abakozi n'akazi. Uwo munsi rero ni nawo watumye haba amasezerano hagati y'ibihugu ikemeza ko abakozi bategerezwa kuronswa akaruhuko rimwe mu ndwi. Hanyuma uwo munsi nawo w'itariki 1
ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe ukaba umunsi mukuru w'abakozi n'akazi kandi umukoresha ategerezwa kuwemera umukozi wose. Tarcisse Gahungu akaba yamenyesheje ko urunani mpuzamasendika rubabazwa nuko abategetsi n'abakoresha bamwe bihaye ububasha bwo gutoteza abanyamasendika. Dusubire twumvirize Tarcisse Gahungu, umuhanuzi mukuru w'ihuriro ry'amasendika Kosibu. Agateseshwa rumuri ibiciro by'ibintu byose byangererwa byaratunze, abantu bagishoboye kuronka icyo bafungura nk'uko bitegerezwa kugira umuntu agire ubuzima bwiza, bagishobora kwifuza bose kwiyunguruza tutibagiye kugura utuntu twangererwa ubuzima bwa minsi yose. Icya kabiri ni ubwigenge bw'amasendika mu kazi no gukingira indongozi mu masendika. Abategetsi n'abakoresha bamwe bihaye uburenganzira bwo kwaka amasendika n'abarongoye ububasha bafite bwo gukora bifuza amategeko y'akazi y'abanyagihugu canke mpuzamakungu. Hariho n'abaterekwa ko amasendika yubaho canke bagatoteza abaserukira mu kubakuza mu kazi canke mu kubacoza. Ikibazo ca gatatu ni ukudaha agaciro itunganywa ry'ibiganiro mu kazi. Inkongo zijanye n'akazi zirafatwa abakozi batagishijwe inama. Amasezerano yabaye hagati ya leta n'imirwi y'abakozi agahonyangwa ku mugaragaro. Umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi CNDS uhaga agaciro bimwe bigaragara amasezerano yavuye mu biganiro byahagarikiwe n'uwo murwi akubahirizwa mw'ishirwa mu ngiro zayo. Umurwi wose ugize za nyabutatu canke za nyababiri utumweko mu biganiro ukavyitaba kimanga. Tugasaba nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu mbere y'uko urwego CNDS rwoshirwa mu rugero rw'amanama mpuzajambo Conseil National. Aha twomenyesha nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ibiganiro byapingamizwe mu bisata bitari bike by'ubuzi na cane mu bisata by'indero, amagara y'abantu, gutwara abantu n'ibindi n'ubudandaji. Ibyo navyo bigatuma habura ituze mu kazi n'umwimbu mbere ukagabanuka. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi baganiriye na RPA bavuga ko umukozi w'umurundi yaba uwukorera leta canke uwikorera utwiwe ari mu buzima bugoye bivanye n'ingene ubuzima busigaye buzimvye. Bagasaba leta gukora ibishoboka kugira umukozi yoroherwe aheze atanga umwimbu ukwiye. Tubumvirize. Uretse ko umushahara utaduga, ibiciro navyo vyaraduze umurengera. Uravye ingene umushahara w'umukozi wa leta ukatwara n'ibiciro biri kw'isoko, ukatwara amafaranga ashobora gufungura ukwezi kugahera, sinibaza ko bafungura amahera leta bahemba. Oya kweri, ahubwo ni ikiganza c'Imana kugira ngo umukozi wa leta ashobore kumara iminsi 30. Ni ikiganza c'Imana. Naho uyu munsi dufite umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, twagomba dusabe uwo mukuru w'igihugu gucanishamwo amaministeri amwe agafatwa neza andi agafatwa nabi, tukabona rero amaministeri akwega yikwegerako, ugasanga rero amaministeri niyo avuga yuko ariko arakora, ayandi ugasanga rero ayagiriza yuko adakora. Muri sante bagize amahera guhera kuri CDS yo ku mutumba, mu nzego za gisirikare hariho umushahara baraye badugije bakawukora inshuro 3. OBR yanduza amahera y'amakori, abandi abigisha abashyira mu bantu badakora ahubwo akabarungika kurima. Uwo mukuru w'igihugu akanishamwo abakozi biwe, turavye gushyira hejuru abamisera bamwe, umukuru w'igihugu dusanga yuko ariko aratanishamwo abakozi. Yaburavye amaso reka ntibatekwe kuko niyo ariko baravuga baganira ibintu vy'ubukene ko barembeke ibifungurwa bidakoroka ku masoko, ingorane z'igitoro, ugasanga baba abashoferi bamuzikariri batariko barakora, abakomvayeri ntibariko barakora, n'abantu bato yaba bafite amabisi, ugasanga abakozi ntibariko barazana amafaranga kubera imodoka zimaze iminsi zijanye ku masitasiyo, ugasanga imodoka iraraye 3, 4, 5 kuri sitasiyo. Ni ukuri biteye ubwoba. Umva rero abantu bashobora umwihero kuko yaba leta ntashivuga ku bijanye n'igitoro baguma banumye. Tukivuga ibijanye n'uyu munsi mukuru rero kubw'umukuru
umugambwe CNDD ngo uyu munsi wategerezwa kuba akaryo ko gushikiriza icokorwa kugira haboneke ingene bova mu ngorane n'inzara batewe n'intwaro. Leonard Nyangoma yabishikirije kuri uyu wa mbere Rusama aho yagiriye ko asaba abakozi bose ko uyu munsi nyabuna batowitiranya n'umunsi w'ibirori mu kuja kwiyereka abategetsi. Leonard Nyangoma amenyesha ko ubuzima bw'abarundi bwazimvye inshuro zirenga 10 kuva mu mwaka w'2005 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bitumwe nuko abategetsi baguma biba amatungo y'igihugu. Abarundi bose basigaye babayeho kuri mana mfasha. Tumukurikire. Uyu munsi rero ku barundi benshi abakozi nka bose bababira imizi, aborozi, abanyakazi ba leta, abanyakazi mu masosiyete yigenga, abaganga, abaforomo nka bose baratubitse umukanda. Agashahara abakozi ba leta baronka ntigashobora no kuriha inzu bapanzemwo, ku buryo benshi babayeho ku mana. Kubw'ivyo uno munsi aho kuvyinira no gutambira abategetsi nk'uko dora tubibona, nibagaragaze mu myiyerekano yabo umubabaro bafise ku mutima kugira ngo ibihinduke. Erega ntibizokwihindura atari twebwe nyine abarundi tubikoze. Erega si ibintu bisanzwe kubona umwana arangiza amashure akabura akazi mu gihugu gikenye, abahinga benshi mu bice bitandukanye. Ubwo bukene, inzara, ubushomeri nta kindi kibitera atari ukwitunga imari z'igihugu biri mu kagwi k'abantu bari kurushi bampema yuzuye. Bamwe Deniza Nkurunziza yise abarundarundanya amatungo basahuye igihugu maze bakayanyegeza mu mabanki yo hanze, ayandi bakayimbira mu mazu yabo, ayandi n'ivyo bizu vy'amagorofa mubona hirya no hino mu bisagara canke ku mpinga z'imisozi na leta idashobora kwiyubakira. Uko ariko niko barye mitsi abakozi bakanunuza igihugu cotunze abanyagihugu bacu bose. Kurya kwinyondwi, muramaze kubona inyondwi inunuza amaraso y'inka. Twokebura iyo leta kuguhagarika kunyaga amatongo abanyagihugu bahora birimira bato bato. Mwijambo yashikirije kuri uyu wa 30 ndamukiza mukuru w'igihugu cy'u Burundi Felicito Ndayishimiye yaraneguye ko mu mwaka uheze hari abakozi bagize ubunebwe cyane cyane bo mu gisata kijanye n'uburimyi, ivyatumye umwimbu uba muke n'ifungurwa zirazimba. Umukuru w'igihugu ariko agashima ko muri kino gihe abarundi bose basubiye ku kivi. Ukekeranya ku mwete w'abarundi ku kazi rwari urubanza n'ubuhumirije yari guca. Umurundi aho yicaye yaguma araba ico yoha amaboko, mbere asanze atobishobora wenyene agaca atumira abandi bakagira ikibiri. Muri iki gihe turimwo naco tubivuge tubisubire, ibintu vyarahindutse kandi bihinduka nabi, ndetse birayangara ku bakozi batari bake. Ukorera igihugu yarakevye aribagira ko ari wenyene yikoresha, aca ariyicarira ati databuja ntaraza. Ivyo vyatumye umwimbu ba muke, ikigega kiragaragara, abari kucuzuza nabo baca barahagarika ibikorwa ngo bahembwa make. Ata mwimbu igihugu kizokena nawe ukene uko nyene. Mu mwaka uheze twari twigira inama ko tugiye ku kivi kugira wa mugambi umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amahera uba impamo. Ariko tuvanye naho hari abakanuye bakaja ku kivi, twarabonye ko mu gihe cici hari abahororokewe ntibavomera ka karima ko ku mutumba. Ari naco gituma hari nkeya mwabonye hariho abidoze ngo imfungurwa zazimvye. Twarabonye ko kandi ko n'abakozi b'igihugu babaye ibinebwe, ntibakurikirana ibijanye n'imbuto ndetse n'itangwa ry'umwavu. Ivyo byose bica bitugirira ingaruka mbi. Ariko no munsi
nezerejwe nuko twese twavuye hasi abize n'abatize twese tukaja ku kivi. Muri iryo jambo umukuru w'igihugu arashima ingingo shasha z'ibanki y'igihugu BRB zijanye n'itunganywa ry'ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu, akongera akanagabisha uwo wese azokwidugiriza ibiciro vy'ayo mafaranga mvamakungu hamwe n'uzokora uwo mwuga wo kuvunja ayo mafaranga bidaciye mu mategeko ko azohanwa. N'ubu nyene dukurikire Baristo Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Haratangujwe ihinduka mu bijanye n'itunganywa ry'ikoreshwa mu gihugu y'amafaranga mvamakungu. Muri iyo ntumbero haramaze gufatwa ingingo zitari nke. Muri izo ngingo haraye hasubijweho isoko ry'amafaranga mvamakungu rizohora riba hagati y'amabanki y'ubudandaji. Abadandaza bose bazoba bakeneye ayo mafaranga mvamakungu bazoyaronka biciye mu mabanki y'ubudandaji basanzwe bakorana canke mu mazu agura akagurisha ayo mafaranga. Ivyo rero bikaba bigiye no korohereza abikorera utwabo kuronka amafaranga mvamakungu, n'abadandaza bato bato nabo bakahabonera kunguko. Ariko twongeye kubagabisha ko bazosubira kwidugiriza ibiciro bazohanwa. Tuboneyeho n'akaryo ko kwihanikiriza kandi ingesi itanguye kwibonekeza kuva banki nkuru isohoye iyo ngingo, aho tubona abiha intumbero yo gutaba uwo mugambi mu kuvunja bidaciye mu mategeko. Abazofatwa bose bamenye ko urubanza rwabo ruzoba ikibiriraho. Mu gisata cha politike, inyigisho zibiba ubwanko ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center rirongowe na Nzigamasabo Tade rimaze igihe rikwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi no mu banywanyi baryo ngo n'uburozi buriko bukwiragizwa mu mitima y'abarundi. Ivyo bivugwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo c'abamenyesha makuru gicungera ibikorwa vy'imenyesha makuru OPEB, aho ananegura kandi ukurekerana izo nyigisho zigakwiragizwa mu bantu kuranga inzego zitandukanye z'igihugu harimwo n'izisuzuma ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubona kibimenye ntacyo bitwaye gikorera habona mu Burundi kibiburwa nko ku buryo buboneka neza cyane bweruye nuko gifise ugushigikirwa n'abantu bakomeye mu butegetsi. Ni Mircoline yenyuje kabisa irikorera mu Burundi yemewe n'amategeko, no kuvuga ko abayemereye abayireka igakora bashigikiye biriya byiyumviro. Ico nico kintu giteye ubwoba kurusha ibindi, kuko yaba wogira ati n'abantu b'intagondwa bafite ibyiyumviro nka biriya, abo bariho bama bariho, nta gitangaza kiriho mu bihugu byose barabaho. Ariko rero iyo bageze ku rwego bakorera habona bakemerwa n'amategeko bakagenda bagashinga mbere n'izindi n'amasekirite arahana hariya, no kuvuga yuko hariho abantu bahambaye mu gihugu bashigikiye abo bantu. Ikibazo nyamukuru rero, bishoboka gute ko leta ireka ibintu nk'ivyo bikaba? Bishoboka gute ko muri leta abantu bafise ubushobozi bemerera abantu bashira uburozi mu bantu nka buriya bama bariko barashira mu bantu? Kuriya no gutegura intambara. Iyo uratunga urutoki abantu ubwoko bumwe ubwitira amabi yose ashoboka, uriko urategura kubagirira nabi, uriko urategura ko nabo bivuna uko kubagirira nabi, uriko urabategurira. Niko bimera hose kw'isi. Abantu bakaja ngaho bakavuga ngo ibuta ngo hariho ngo eri kambi. Ico gihe ndibuka ko hari abamenyesha makuru bagiye buta bikiba, ntawe utabonye ibyabaye buta, utashaka kubibona uko byagenze, ko abantu baje bakabwira abana ngo nibivangura abahutu n'abatutsi, abana bakavyanka bakabicira hamwe. Uja kubisigura ukundi ngo hari kambi, ngo hari imyimeze ya gisirikare, n'umurozi ariko aragereza kuroga aciye mu buryo bwose bushoboka, na cyane cyane aciye mu kinyoma. Sense yihutira guhagarika indirimbizi cyangwa ziriya ziteye ikibazo, ntibone ko biriya atakiruta kibiriya mu gutera ikibazo. Ni kuvuga ko sense nayo nyene arabayiyoboye, ari ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru, ari ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, leta muri rusangi n'amashinga bose bakanunga nta kibazo kirimo. Ni kuvuga ko dufite ikibazo gihambaye cyane kuba batarabibona n'izo nzego zose ko ari inzego z'uburozi ziriko ziraroga igihugu, ziriko zirategura kazoba karimwo amaraso menshi muri kiya gihugu, nkaho umenga yamaze gusesekana. Umumenyesha makuru Innocent Muhozi arongera agahanura abanyagihugu bashikirwa n'izo nyigisho kwirinda kugwa mu cobo bakibona mu gushira mu mitima yabo amacakubiri n'ugwanko bikwiragizwa n'iryo shirahamwe. Dusubire tumukurikire.
abavyumviriza bikurikira ntibagumana umutima w'abantu w'ubuntu kuko biriya nta sivyo abantu n'ibinyamaswa iyo umuntu yigize inyamaswa ari igikoko kibi cyane wo kwihenda ngo akurikire biriya yo bariko araja kwiroha kwiyahura ko biriya nta handi bigarukira atari mu rupfu nta handi bigarukira atari mu rupfu nta handi bigarukira atari mu ntambara umuntu wese yovyumva amenye ko biriya ari uburozi ariko ararogwa yagerageze kutabushira mu kanwa kutabushira mu mutwe kutabushira mu mutima wiwe mu kurindira yuko leta yikubita agashi ikagerageza no kwerekana yuko nayo ibona na bikeya ikabuza biriya bintu kuko abavyumviriza mu gihe leta idakora akazi kayo abantu nabo ntibapfe kumira gukoreka ivyemera nta kibazo ni ikibazo kininiya cyane uri ko aremera biriya bintu ariko aremera uburozi muri we ariko aremera ishano rizomukwegera nawe kuko birya nta kindi bitegura atari ishano mu gihugu tukiraho nyene mu bivugwa mu gisata ca politike bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL bo muri komine ya Kayogoro baridogera ukutihanganirana mu vya politike kwibonekeza aho iwabo abo banyagihugu bagiriza abo mu mugambwe CNDD-FDD kugara urubuga rwa politike bakagwiharira bonyene mu kubaburagiza mu bikorwa vyabo. Elos Divine Mesha adushikaneyo. Nireke guma amaso y'abakongo urubuga rwa politike ruruguruye ukuri urugaye cyane. Uyu ni umwe mu banywanyi b'umugambwe CNL bo muri komine ya Kayogoro baganira na RPA bidogera kutubahirizwa mu bwigenge bwabo mu vya politike. Abo banywanyi bavuga ko muri iyo komine yabo aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahagarikiwe n'umushinga amateka Misago Zashe asanzwe anarongoye inama mpanuzwa jambo ya komine ya Kayogoro bababuragiza batanga akaroro k'ivyashitse ku munsi wa kane w'indwi heze muri zone ya Gitabo aho imbonera kure zasanze indongozi z'umugambwe ziriko ziravugana mu ngoro y'umugambwe CNL mwiyo zone zicaje bategeka kuhava ku nguvu. Uwo munywanyi wa CNL avuga ko byasabye ko musitanteri asabizo mbonera kure kureka abo ba CNL nahone ntidashoka zibimwemerera. Ejo gukora zone izina tabafise inama mbonera kure zikaza zirahungabutse nyuma mukuru w'umugambi wa CNL muri komine yaciye telefone ya musitanteri amaze kubabwira ntibashotse bagenda ahubwo bagumye ngaho nyene babisaba babandanya nyene bababuze abiye mu nyuma yongeye kubabwira. Imbere yaho abavuganye na RPA mu banywanyi ba CNL bo muri komine ya Kayogoro bamenyesha ko no kwigenekerezo rya 22 ndamukizo heze abari biteguye kuja kwakira umukuru w'umugambwe ya Gaton Gwasa yari yagize urugendo mu ntara ya Makamba batoroherejwe. N'igihe tugiye kwakira Gwasa hari dusanzwe kandi twansabye uruhushya bizi n'urubanza turiko mu mbere yo kutuburabuza yabujije abakomeretsa ko baduha imodoka murumva ko tukiri inyuma mu bijanye n'iterambere avuga ati aya mahera sindayakira ahubwo n'ibara turacyari inyuma cyane rwose yuko minira zindamitswe n'umutima umateka adasiye Misago. N'igihe tugiye nyene Makamba hariho abatanzi nyange batuririwe impuzu. Abo banywanyi bamenyesha ko batanoroherezwa iyo bitunganije ngo bugurure ingoro z'umugambwe wabo. Kuri ivyo byose bakaba basaba abajeje intwaro kugira ico bakoze kugira ngo kwidegemvya mu vya politike kuboneke ahi wabo. Musitanteri Nyabenda Pierre Simon RPA yamurondeye kuri telefone ngo agire ico bivuga ko ariko turamukena. Elos Divine Mesha tugukengurukire nari nababwiye mu ntango zano makuru ishira hamwe twese hamwe dushigikire abaranira gateka kazina muntu bageramiwe ESDDH riranezerezwa nirekugwa ry'abaharanira gateka kazina muntu batanu bari bahagaritswe ku wa 14 ruhuma uyu mwaka. Mu itangazo iryo shiramwe ryasohoye kuri uyu wa mbere ryamenyesheje ariko ko ribabajwe n'ikiringo cose abo baharanira gateka kazina muntu batanu bari bamaze bapfunzwe bazira ubusa. Ishiramwe ESDDH rigira ko risaba irekugwa rya Florian Irangabiye umumenyesha makuru amaze amezi 8 apfunzwe atacazira. Ishirahamwe SDDH ryaranezerejwe n'ingingo y'ubutungane yo kurekura abaharanira agateka kazina muntu batanu kuri uyu wa 28 ndamukiza 2023. Twashaka kwibutsa ubutungane bw'u Burundi ko hari umumenyesha makuru Florian Irangabiye yaraye akwije amezi 8 apfunzwe mu karenganyo katagira izina. Bitaye ko amaze amezi arenga 6 apfungiwe mu ibohero riri kure cane y'umuryango wiwe na sentare jeje gukurikirana urubanza rwiwe biteye kubiri n'amategeko. Itariki 2 z'ukwezi kwa 0 yari yaciriwe umunyororo w'akarenganyo utagira ifatiro
w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Iminsi 30 urubanza rugiye mu mwiherero yaraye irangiye nk'uko amategeko abitegekanya. Turasaba ko boca urwo rubanza hisunzwe amategeko maze akarenganurwa bakagira ko bamurekura ubwo nyene. Turasaba kandi abanywanyi 16 bishira hamwe muco bakiri mwibohero kuva itariki 23 ruhuhuma ko borekurwa atakirinze gusabwa. Tuributsa leta y'u Burundi ko gupfungira abantu ubusa bibuzwa n'ibwirizwa shingiro be n'ayandi mategeko y'u Burundi na mpuzamakungu. Tworangiza tudasavye ko abaharanira agateka kazina muntu 5 baraye basubijwe mu mwidegemvyo ko bokingirwa maze amakonte y'amashirahamwe yabo akongera akugururwa maze bakabandanya ibikorwa vyabo. Tubibutse ko aba baharanira agateka kazina muntu bari bagize igihe bapfunzwe ari Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Havyarimana, Sylvane Inamahoro kumwe na Prosper Runyange. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Batumirira mate mu buhinga bw'ivyuma tubandanye. RPA mu gisata cy'umutekano nk'uko nene babwiye mu ntango zano makuru abantu 29 ni buruganda rwa RPA rwashoboye kumenya bishwe muri uku kwezi kwandamukiza twaraye dusozereye. Ubwo bwicanye bukaba bwakozwe mu ntara 11 kuri 18 zigize igihugu. Muri abo bishwe harimwo abakenyezi 2 n'abana 2. Elvis niyo mwungere mwidonido. Intara ya Cibitoke niyo yabaye ya mbere hishwemwo abantu 6 ikurikirwa n'intara ya Karuzi ahishwe abantu 5 mu gisagara ca Bujumbura hishwe abantu 3 mu ntara za Bururi Bubanza Bujumbura Gitega hamwe na Kayanza hishwe abantu 2 muri imwe nayo mu ntara za Ngozi Muyinga hamwe na Makamba hishwe umuntu umwe muri uko kwezi kwa kane twaraye dusozereye. Muri abo bishwe 17 batowe ari biziga mu ntara za Cibitoke Ngozi Karuzi Bururi Gitega hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Bamwe muri abo bishwe batowe ibiziga bafise ibikomere mu mutwe, abandi biboneka ko bishwe batimaguwe banitswe canke bakerewe. Muri abo bishwe muri uko kwezi kwa kane twaraye dusozereye 11 bishwe batimaguje imipanga mu ntara za Bubanza, Kayanza, Muramvya, Bujumbura, Karuzi, Muyinga hamwe na Gitega. Muri uko kwezi kwa kane twaraye dusozereye rero abakenyezi bishwe ni 2. Muri abo bakenyezi umwe yatowe ikiziga mu ntara ya Karuzi, uwundi yicwa acumiswe ibibugita mu ntara ya Bujumbura. Muri uko kwezi kwa kane twaraye dusozereye kandi hishwe abana 2. Muri abo bana umwe yicanywe na nyina, ibiziga vyabo bikaba vyatowe ku gasozi mu ntara ya Karuzi. Uwundi mwana w'imyaka 5 yatowe ikiziga biboneka ko yabanje gufatwa ku nguvu mu ntara ya Bujumbura. Muri abo bishwe muri uko kwezi kwa kane twaraye dusozereye harimwo umunyororo yishwe arashwe n'umupolisi mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Elvis niyo mwungere tugukengurukire duhereza ya makuru mu bivugwa mu gisata c'imibano. Abajejwe intwaro mu makartier agize igisagara ca Gitega hamwe n'imitumba imwe igize commune Gitega basabwa gufasha mwigurishwa ry'isukari iyo ibonetse. Ni mu ntumbero yo gukinga ngo abadandaza ntibayinyegeze kugira ngo bazayigurishe ku biciro vyo hejuru. Abanyagihugu barashima iyo ngingo ariko bagasaba ko isukari yoboneka ku rugero rukwiye. Eric Niyonzima. Inyuma y'uko abadandaza bagirizwa ko baronse isukari bagurisha nkeya indi bakayinyegeza kugira bayigurishe mu nyuma ku mahera menshi kuri magendo mu ntwaro mu ntara ya Gitega bavuye bafata ingingo y'uko isukari ibonetse abajeje intwaro mu makati no ku mitumba bafasha mu kuyitanga. Iyo isukari ibonetse umugojeje wo kurikirana icuruzwa ry'isukari mu ntara uragena igitigiri c'imifuko y'isukari ija mu isoko nkuru ya Gitega hamwe n'ija muri kati n'imwe no ku mutumba umwe. Abajeje intwaro mu makati no ku mitumba no baca bamenya imifuko baho umudandaza umwe ku badandaza baho hamwe n'abanyagihugu baza kugura isukari kuri abo badandaza mu makati
amwamwe akaba ata muntu agura ikiro c'isukari kirenga kimwe ariko hari aho umunyagihugu yemererwa kugura ibiro bibiri. Ivyo rero abanyagihugu barabishima ariko bagasaba ko isukari iboneka ku rugero rukwiye hamwe umuntu wese yidoraguza mu kuyigura. Ariko nubwo biruko isukari iguma ibura kuba kabaheze indwi irenga atayihari kuri Magenda ariko iguma iboneka aho igurwa hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 5 ku kiro kimwe, ni mu gihe ibe ya leta aramahera 2,500 ku kiro c'isukari. Eric Niyonzima tugukengurukire ni no kuri iryo ryawe duciye duheza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya aya makuru nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari duteramanye ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nije nariko ndabashikiriza ndabike banure sanga umunsi mukuru mwiza wahariwe abakozi n'akazi n'agahwane.